Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya. Na makuru tuza kugarukana ni ko ariko aravugwa mu gisata c'ubutungane n'ubundi kuri ya dossier ya Floriane Irangabiye. Inyuma yaho umukuru w'igihugu asinye ikete ritanga ikigongo kuri Floriane Irangabiye kugenekerezo ya 14 myandagaro y'umwaka w'ibihumbi 2024, ingingo ikamenyekana kugenekerezo ya 15 myandagaro y'umwaka w'ibihumbi 2024. Kuri uyu munsi rero igenekerezo ya 16 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 isaha 11 n'igice nibwo Floriane Irangabiye yarahejeje gusohoka ibohero rikuru rya Bubanza. Kuri ubu ayidegemvya turaza kubageza ko amwe amajambo yashikirije, gusa vyinshi cyane harimo gushima President Ndayishimiye ubumwe bwa Buraya butigeze bagarika kumuvugira, abaharanira agateka ka muntu, amashiramwe yigenga yaba ayabarundi canke se ayo hanze nka Amnesty International na Reporters Sans Frontières, ashimiye kandi no mu ruguse NUDH bamubaye hafi hamwe n'abandi bose bamushigikiye. Floriane Irangabiye mu ijambo rikomeye yavuze ko ata muntu numwe yipfuriza gusubira aho avuye naho yoba umwansi wiwe. Ni mu gihe mu makuru yacu yabanje twaturiko tubageza ko ivyingingo yo kumurekura ndetse no kumuronsa umwidegemvyo. Twanabagije ko kandi ingena abategetsi batandukanye nabo bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD banezejwe n'iyo ngingo. Harimwe nk'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Robert Shingiro, Rosine Gatoni avugira President Ndayishimiye, Dr Benjamin Ndagijimana serukira Burundi muri Sahara Occidentale ndetse n'abandi benshi batandukanye harimwo na Ambassadeur Willy Nyamitwe. Ni byinshi tugiye kugaruka ko ku majambo Floriane Irangabiye atangaje agisoka ibohero rikuru rya Bubanza mu kanya gato igaheze isaha 11:30. Vyose rero ntibigucike ni uteri wafyonda subscribe kuri no chaîne ya YouTube fyonde ko kugira ngo uje uraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ati gusubirana umwidegemvyo inyuma y'imyaka hafi 2 ndi mwibohero ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanje. Floriane Irangabiye. Floriane Irangabiye kuva kuri uyu wa gatanu ku mugoroba aridegemvya ku kigongo cy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ingingo yo kumurekura yafashwe ku wa gatatu igenekerezo 14 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 iza kumenyekana bukeye bwaho ku igenekerezo 15 ku kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024 ku mugoroba. Agisoka rero ibohero yavuze ko afise umunezero utagira ukungana. Yagize ati kwiyumvira ko nshobora gusubirana umwidegemvyo inyuma y'imyaka hafi 2 ndi mwibohero ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanje, abana banje n'umuryango wanje wose. Yabandanije agira ati ndi niteka ryinshi, icibero cinshi n'umunezero udasanzwe kuri abo bose bagize uruhara kugira ngo nshobore kubona uyu munsi. Umuryango wanje, abaharanira agateka kazina muntu ku rwego rw'u Burundi na mpuzamakungu, abamenyesha makuru ku rwego rw'u Burundi na mpuzamakungu. Floriane Irangabiye kandi yashimiye umukuru w'igihugu kuba yamugiriye ikigongwe. Ati ndashimiye bimwe vy'imva mutima umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene ncubero Varisito Ndayishimiye yashize mu ngiro iyi ngingo, namwipfuriza itekane. Iyo ngingo tegeko y'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu mesure de grâce présidentielle ya President Varisito Ndayishimiye ivuga ko Madame Floriane Irangabiye akuwe ko ibihano vyose kandi ko ingingo zose z'imbere ziteye ku binini n'iryo tegeko zifuswe. Imyaka yari hafi gukwira 2 uwo mumenyesha makuru apfunzwe kuva afashwe ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa myandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2022. Imiryango y'abamenyesha makuru niharanira uburenganzira bwa zina muntu yari yagumye isemerera ivuga ko umumenyesha makuru azize umwuga akora. Uwo mugore w'imyaka 36 yarasanzwe akorera igicaniro iradiyo y'abarundi babahanze icisha kuri internet ibiganiro vy'ivyumviro n'umwihwezo ku buzima bw'igihugu. Ivyo biganiro rero ni navyo ishiramwe mpuzamakungu ryo gukingira abamenyesha makuru Committee for the Protection of Journalists CPJ ribona ko yari yahowe.
yafashwe aje mu Burundi kuramukanya avuye mu Rwanda iyo yari asanzwe aba, yagirijwe kuvogera igihugu. Ico cyaha gica kimwagira muri Nzero umwaka weze w'ibihumbi 2023. Sentare ica imucira igihano cyo gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Mu itangazo yasohoye inyuma y'urwo rubanza, CPG yanditse iti: muri urwo rubanza abashikiriza amanza bashingiye ku kiganiro ca radiyo Gicaniro cyo muri Myandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2022, aho Irangabiye n'abatumire banegura leta y'u Burundi bakagiriza abategetsi bayo kuba abasuma no guhonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu babo, nkuko iryo shiramwe rivuga ko ryabisomye mu nzandiko za sentare. Iryo shiramwe kandi rikavuga ko ryabonye muri izo nyandiko ko abashikiriza amanza bavuze ko basanze ico kiganiro muri telefone ya Florian Irangabiye amaze gufatwa, bacamwagiriza guhamagarira abanyagihugu kugarariza no gutembagaza leta, nkuko vyanditswe muri ico cegeranyo ca sentare. Bimwe mu vyemezo abashikiriza amanza batanze nuko Irangabiye yagomagira ingendo hagati y'u Rwanda iyo yaba no mu Burundi, ahaba umuryango we hamwe n'amafoto aho agaragara ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'ahoze atwara Burundi umuhisi Pierre Buyoya. Ndagirijwe kandi kwitaba inama zo guha inyigisho urwaruka ruba mu mahanga kugira rutembagaze leta. Ivyo byose Florian Irangabiye n'abamwunganira mu mategeko yari yaburanye. Ivyo byose rero Florian Irangabiye yaburanye we n'abamwunganira babihakana, avuga ko yakoresheje gusa uburenganzira bwe bwo gushikiriza ico yiyumvira, ko nizo nama zivugwa atazo yigeze ajamwo. Amaze gucirirwa igihano c'imyaka 10 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'u Burundi kugenekereza ya 2 umwaka w'ibihumbi 2023, Florian Irangabiye yarunguruje gushika muri sentare Gasambura manza, ariko nayo kugenekereza 13 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ica iremeza ico gihano. Ingingo tegeko y'umukuru w'igihugu rero yarekuye Florian Irangabiye ivuga ko uretse ububasha umukuru w'igihugu ahabwa n'amategeko yihweje kandi ivyo yasabwe n'umupfungwa yagiriwe n'icaha. Ngivyo rero ivyo ariko biravugwa ndetse n'ivyo Florian Irangabiye amajambo atangaje agisohoka mu ibohero rikuru ry'abo banza, aho yanakiriwe n'umwe mu bavukanyi biwe. N'umunezero ntangire rero mu mirwi itandukanye y'abarundi, harimwo abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru ndetse n'abandi bose batandukanye, cyane ibi bigatanga icizere ko n'abandi bose bapfunzwe umukuru w'igihugu ashobora kuzobahereza ikigongwe. Nimugihe kandi igitero giturumbuka ca Ukraine mu Burusiya gituma Biden kugorwa ico afata nico areka. Umukozi mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Kremlin avuga ko ishiramwe rya Buraya na Amerika ryo kwivuna umwansi hamwe OTAN hamwe n'ibihugu vyo mu burengero vyagize uruhara rutaziguye mu gutegura igitero ca Ukraine mu ntara ya Kursk mu Burusiya. Nikolai Patrushev yabwiye ikinyamakuru Izvestia ko amatangazo ya Amerika avuga ko batarimwo atariyo, nkuko vyandikwa n'itorakanizo ry'amakuru Reuters. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko Ukraine itatanze imburi yuko igira yinjire mu Burusiya kandi ko Amerika ataruhara yabigizemwo. Abategetsi ba Amerika ubu bariko barihweza ingene ico gitero ca Ukraine gishobora guhindura imikenyuro y'intambara, hamwe nico bivuze kuho Amerika isanzwe ihagaze kuva kera kukungene Ukraine ishobora gukoresha ibigwanisha ihabwa na Amerika. Ico gitero cyatangaje benshi, cyane Uburusiya umengo n'abategetsi b'ibihugu vya Buraya na Amerika, cerekana kimwe mu bigoye cyane mu kubura ico gufata n'ico kureka ku kwivuna kwa Ukraine shigikiwe n'ivyo bihugu. President Biden we yagumye agerageza adahengeshanya guha ubushobozi Ukraine bwo gusubiza inyuma igitero c'Uburusiya, ibintu bitarinze kuyangara hagati ya Washington na Moscow. Mu gihe Putin yagumye agerageza kuvuga ko ayo matata ari intambara iri hagati y'Uburusiya n'ibihugu vy'uburengero, Biden yagumye arondera kuzitira kugaragara muri politike ya Amerika yo kwivuna abansi kugira yimu murindi iyo mvugo ya Putin, hanyuma yirinde ko ibintu biyangara. Ariko igitero ca Ukraine muri Kursk
ca mbere kinini c'igisirikare cyo hanze ku butaka bw'Uburusiya kuva intambara ya kabiri y'isi iheze kubwa bihwezi vya gisirikare vyazanye ibibazo vyinshi vyihutirwa ku biro bikuru vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo coba mu kanya gatoyi caguye aho Amerika yashaka ko Ukraine igarukirizwa ikoreshwa ry'ibigwanisho iyiha ese coba carenze umurongo ntarengwa w'Uburusiya ku ruhara rw'ibihugu vya Buraya muri iyo ntambara. Bitaruko rero President Zelensky ngo yoba yeretse Amerika ko ashobora kwerekana ko Putin adakomeye uko vyibazwa. Nubwo hashobora kuba inkurikizi mbi hakaba no kutabona uko ibintu bishobora kugenda, bamwe i Washington baratangara igikorwa ca Zelensky guterateranya ibivugwa na bamwe mu bategetsi ba Amerika ku ndwi iheze birerekana kimeze nkaho bahagaze. Ubutegetsi buguma bushimika buvuga ko Ukraine itatanze imburi yuko yagira itere. Umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Karine Jean Pierre yavuze ko Amerika itarimwo na gato. Naho kuvyereka ibigwanisho vya Amerika, abavugizi b'ibiro vy'umukuru w'igihugu White House canke se Maison Blanche, umushikiranganje w'imigenderanire State Department canke se Departement d'Etat hamwe n'ubwo kwivuna abansi Pentagon ntibemeza atagukekeranya ko ibiriko birakoreshwa ariko bisa nuko bigaragara cyane ko biriko birakoreshwa uravye ingene Ukraine izeye runini ku bigwanisho ihabwa na Amerika na OTAN. Naho kandi uwahoze ari umuvugizi w'ibiro bikuru vya gisirikare ca Ukraine yabwiye ijwi rya Amerika ko ibikoho vya himari vyatanzwe na Amerika vyo gutera roketi vyabaye kirumara muri ico gitero imbere mu Burusiya. Ngo rero ko Ukraine ikoresha ibigwanisho yahawe na Amerika mu gitero kuri Kursk naho bitabaye ku mugaragaro ngo ni nkuko vyemewe. Umuvugizi wa Pentagon Major General Patrick Murindwi yavuze ati tubona ko biri mu murongo twashizeho. Uwo murongo nturahinduka ku bijanye n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vya Amerika. Abategetsi bo bavuga ko igitero gihuye na politike yacu kuva ku ntango kugira Ukraine ishobora kwivuna ibitero ibwaga ko bivuye hanze. Ariko umuvugizi wa Pentagon Sabrina Singh yongeye ati n'ubu nyene ntidushigikiye ibitero bishaka kure mu Burusiya. Ivyo nivyo bisasu bijabuka aho sinovuga ngo vyogarukira aha. Amerika nico gihugu ca mbere ugifashe ukwaco nyene gihibigwanisho vyinshi Ukraine bituma imigenderanire igira ingaruka za mbere zikomeye mu merekezo ya Ukraine. Kundwi iheze Pentagon yatanze urusha rwo kurungika intekera igira iya 63 y'ibigwanisho mu myaka 3 irimwo misile za Stinger na vya muzinga. Ariko kuva Urusiya guteye Ukraine uko President Biden yagiye aravyifatamwe mu ntango kwaranzwe no kwanka kurungika ibigwanisho biteye imbere cyane birimwo roketi za Himazi, misile za Patito ndetse n'indege z'ingwano za F-16 imbere yuko mu nyuma yisubirako. Ngo nico kimwe no kuri politike y'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika ko vyereka ibitero vya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya. President Zelensky yamaze amezi menshi ariko arasaba uruhusha rwo gutera ibibanza bimwe vya gisirikare mu Burusiya vyorosha kugaba ibitero muri Ukraine. Mu kwezi kwa Rusama Joe Biden yararusha aratanga uruhusha rwo gukoresha ibigwanisho vya Amerika mu gutera hakurya y'urubibe mu Burusiya, ariko ku ntera ifise aho itarenga uvuye ku ntara ya Kharkiv yariko yabwaga ko ibitero n'Uburusiya. Amerika yavuze ko ibikorwa vya Ukraine vyahawe uruhusha vyari vyo ingingo zo kugwanya ibitero. Bemerewe gukoresha ivyo bigwanisho mu gutera hafi y'urubibe aho igisirikare c'Uburusiya kiba kiriko kirabikoresha ku rundi ruhande rw'urubibe mu gutera ibibanza runaka muri Ukraine. Niko Biden yavuze muri Ruheshi uti ntidutanze urusha rwo gutera ku birometero birenga 300 imbere mu Burusiya kandi ntidutanze urusha rwo gutera Moscow ku biro vy'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin nkuko President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje. Haheze amahinga makeye urwo rusha nyene rwaratanzwe kuri aho hose ku rubibe aho Burusiya bwaba buriko barategura kugaba ibitero muri Ukraine. Kuva ico gihe Zelensky namwe mu bamushigikiye Buraya cyo kimwe na bamwe mu bademokrati Washington basavye Amerika kurushiriza kubohora amaboko ya Ukraine.
mu buryo bwihariye uwo mutegetsi wa Ukraine ashaka kurekurirwa gukoresha ibigwanisho yahawe na Amerika vya Atasmesi canke misile zishika kure kugira arase kure cane imbere mu Burusiya kugira asambura ibibanza birungika amadrone na misile. Ubutegetsi bwa Amerika bwo ivyo bwaravyanse. Ivyo byose biraba kandi biriko biraba mu gihe umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Putin muri kahise yagabishije ko azokoresha uburyo bwose buhari hamwe ubutaka bw'Uburusiya bwo geramirwa. Ivyo bikiyongera kuguma akarisha inkota y'ibigwanisho vya nucleaire hamwe yabona ko uburengero bwashitse ku rugero rwo kutihanganirwa mu kugeramira Uburusiya biciye mu ntambara ya Ukraine. Impera n'imperuka aho Perezida Biden ahagaze mu majambo make hovugwa gutya: Ukraine irashobora gufata ingingo y'ingene yigwanira yonyene ikoresheje ibigwanisho vya Amerika harimo n'ibitero hakurya bibe, ariko hari ahitarenga, harimo kudakoresha misile zirasa kure. Amajambo yakoresheje mu kwezi kwa ruheshi yabaye nkayashaka kuvuga ko aho Ukraine itorenga ari mu micungararo y'urubibe. Igitero muri Kasuki rero gituma Amerika irushiriza kutabona ico gufata nico kureka gufasha uko amajambo ari canke uyahinyitse. Ico gitero cyo kubutaka bivuga ko kirimwo ingabo ziri hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 12. Amwe mu makuru ava mu Burusiya ariko atarahinyuzwa avuga ko zimwe muri izo ngabo zoba zarinjiye gushika ku birometero 30 imbere mu Burusiya. Hagati muri indwi Ukraine yavuga ko imaze gufata akarere kangana na kilometero kare 1000 z'ubutaka bw'Uburusiya, harimo n'ibigwati n'ibisigarira murantunge, harimo ibigwati n'ibisagara birenga 70, hanyuma ifata n'imfungwa z'intambara amajana. Ni mu gihe abategetsi b'Uburusiya bo bavuga ko abantu bashika ibihumbi 132 bahungishijwe bavanwa mu ngo zabo. Mu gihe rero abategetsi ba Amerika bakigonanwa kubivugira ku mugaragaro mw'idonido, ico nibaza nuko bakiriko barasesangura ico bisigura ku rwasiro kazoza k'intambara hamwe n'ingene ivyo bigira ingaruka ku biharuro vya Putin. Ngo niba Zelensky ababajwe n'ico yafata ko ari ukwigengesera kurengesha canke gukwega amaguru mu gufata ingingo kwa Biden ku mpusha z'ibigwanisho, gashobora kuba ari karagerageza kumwereka ko ashobora kubibahatira we na Putin. Nakamari Katoroshi ngaberera amakuru yaragazwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa. Bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.